Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari na Yesu ibaha umugisha. Shalom, shalom, bene data nshuti z'umusaraba mwese muherereye ku isi mukurikira biganiro vya SAVEUR divine. Turamukije amahoro ya Kristo. Imana turayishimiye cyane gose kuko yabanye natwe uhereye mu biganiro vyacu vyahereye ku munsi wa mbere gushika no munsi wa gatanu. Turashimiye Imana bw'abakozi bayagiye ikoresha, abakoreshwe n'Imana mu kutugaburira ijambo ry'Imana, aho twako turigira hamwe ijambo rivuga ngo ubushobozi buri mw'izina rya Yesu Kristo. Turashimiye kandi n'umukozi wayo Evangeliste Immaculée, Imana yahari yerekwa ya SAVEUR divine. Imana ikomeze kumuzigama we n'umuryango wiwe. No munsi yo dusozera ibiganiro vyacu nko musanzwe mubizi, ibiganiro vya SAVEUR divine dutangura ku munsi wa mbere tugeza ku munsi wa gatanu. Mwarakoze kwihangana, mwarakoze kudukurikirana. Yesu abahezagire cyane. Dusozera ibiganiro vyacu ku munsi wa gatanu twagomba kubandanya tuvuga kuri iri jambo rivuga ngo ubushobozi buri mw'izina rya Yesu Kristo. Bakundwa mu nkurikira ryo no heno ku isi, hariho ubushobozi mw'izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Kandi ubwo bushobozi nibwo bukora ibitangaza ku bamwemera canke ku bamwizera. Abakurikira ibiganiro ndazi yuko mufise ibishinga ntahe. Hariho intahe mufise y'ivy'Imana imaze gukorera mu buzima bwanyu no mu miryango yanyu biciye mw'izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Dusomye amajambo y'Imana hano muri Mariko igabane ca 5, Mariko igabane ca 5 havugwamo inkuru zibiri zitangaje zidufasha gutahura ubushobozi buri mw'izina rya Yesu Kristo. Inkuru ya mbere itangura ngaha ku murongo wa 24, Mariko 5:24 havuga ngo aragenda ajana nawe ishengero ryinshi yamukurikira rimubanda. 25 kandi umugore agwaye butinyanka yarayimaranye imyaka 12 yababajwe cyane n'abavuzi benshi bamumarisha ibintu vyiwe byose abitanga kw'ingemu ntiyagira ico bamumarira, berushiriza kugwara. 27 yumvise vya Yesu araza aca hagati y'ishengero amuturuka inyuma akora ku mpuzu yiwe. Yari yibwiye ati niyo nokora ku mpuzu ziwe gusa nokira. 29 uwo mwanya isoko y'amaraso irakama amenya mu mubiri wiwe yuko akiza ico cago. Aho kanya Yesu yumva muri we ubushobozi umuvamo, ahindukira abandanya ishengero arabaza ati ninde akoze ku mpuzu zanje? Abigishwa biwe baramumwishura batubone abantu bariko barakubanda na ubwire uti ninda nkozeko. Aberaguza nk'amaso ngo abone umukozeko. Uwo mugore aratinya ahinda gashitsi kuko azi ikimubayeko, araza amwikubita imbere amubarira ivy'ukuri byose. Yesu aramubwira ati mwana wanje ukwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro ukire gose icago cawe. Amen, amen. So muri nkuru turabona uno mugore yari afise ingwara yo kugendera ava amaraso, yarayimara imyaka 12. Yari yaragerageje kuja ku baganga batandukanye hirya no hino abo yumva agenda kwivuza, ariko ntiyigeze aronka ubutabazi, ntiyigeze akirwa, ahubwo ingwara yakomeza kuba yikomeye cyane. Bigatuma rero ngo yamagenda atwaye ivy'ingemu, agenda atwaye amafaranga y'amaconsultation, kubona n'abaganga bakamurangira umuganga muri Inde, muri Amerika, muri Belgique, mu Rwanda, mu Burundi, hose agenda kondera abaganga akabura aho yokirira.
ariko umunsi umwe yihebuye yuzuye umubabaro mwinshi ari muhira, yumva amakuru y'ivya Yesu Kristo mwana w'Imana umwe atigera ananirwa. Uwo mugore akavyumva yibwira mu mutima wacu reka ngende, niyo bitukunda ko ndamushikira, ariko ko numvise ari mu bushobozi bw'Imana, naho nokora ku mpuzu ziwe ndazi nokira. Uyo mugore ngo acava hasi aca aragenda. Bene data mu dukurikirana ibiganiro bya SAVEUR divine, muri Yesu harimo ubushobozi budasanzwe. Uyo mugore ngo aca aragenda aramukorako. Igihe yakora kuri Yesu umwana w'Imana, birivuze ngo ubushobozi bwavuye muri Kristo bunyengetera mu mubiri wa mugore, mu maraso, mu mitsi, mu isoko, impande zose. Wa mugore arakira complètement, akira icago cyo kuva amaraso yari amara imyaka 12, arakira amererwa neza kubera ubushobozi buri muri Yesu Kristo umwana w'Imana. Oh haleluya. Uyu mugore aca aratangara. Yesu ngo aca arahindukira avuga ngo ninde ankozeho, kuko ngo yumvise ubushobozi bumuvuyemo. Abigishwa ati oya vraiment nta none benshi akora kubanda yakubaza gutya ati oya mwe muri ko murankorako mugabo mudafise ukwizera. Hari umuntu yavuye muhira afise ukwizera kumubwira ko jewe ndi mu bushobozi, yaje afise umutima bwo ati ndamukoze ko ari kiza kumbaho, ankorako kubwo kwizera. Bisigo ngo abandi bose baramukora ko Yesu, ariko nta kwizera bari bafise ko Yesu afise ubushobozi muri bo. Ariko no mugore yavuye muhira zineza bifatiye ku makuru yumvise yuko Yesu ari mu bushobozi, aramukorako. Ubwo nyene abona igitangaza c'Imana. Bene data bakundwa, mukurikira ibiganiro bya SAVEUR divine hirya no hino ku isi, nabo ndabwire ngo harimo ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Harimo ubushobozi bukiza ingwara, harimo ubushobozi bwirukana abadayimoni, harimo ubushobozi buhindura amateka y'abantu, harimo ubushobozi busambura karande, imivumo ku bantu, harimo ubushobozi buharira ibyaha, harimo ubushobozi buhindura amateka y'abantu, harimo ubushobozi buhindura amazina y'abantu. Haleluya. Sinzi ibyo uri kuracamo, sinzi ibyo maze nk'igihe uri kuracamo, ariko ndababwire ngo ntiwihebure. Ushaka ko ufise barakwandikiye operation, ariko mu izina rya Yesu urashoboye gukino niyo operation idakozwe. Ushobora kuba abaganga barananiwe, ariko muri Kristo birashobora guhinduka ino saha nyene, kuko harimo ubushobozi muri Yesu Kristo umwana w'Imana. Haleluya. So iki ni ikintu gitangaje Imana iriko atwigisha muri SAVEUR divine, ko harimo ubushobozi mu izina rya Yesu, kugira ngo ubwo bushobozi twe nk'abemera tubwizere hama tubwakire buhindura amateka y'ubuzima bwacu. Iyo yindi nkuru ya kabisi ngone uko umwanya wagiye, ariko muravye nyene muri Mariko 5 uri ku murongo wa mbere, tubona inkuru y'umuhungu yari yuzuye nk'abadayimoni, baramubohesheje iminyororo akayica, bacagenda kwa masenga yimva aho bahamba abantu, yama yikatagura yarabaye nabi, umuryango waramutaye. Ariko Yesu bacagendayo, zo dayimoni ngo zibubonye ziri muri uwo muhungu zirajugumira. Yesu avuga ati muvemo. Za dayimoni zimuvamwo zigenda mu ngurube. Za ngurube zose zirenga 2,000 cyazita mu mazi. Wa muhungu ngo arakira, birivuga ngo ubwenge buragaruka. Ubwenge bw'uwo mwana buragaruka, arakira amererwa neza. Aho abantu bose baratangara nibaye kuri uwo mwana, kuba bari baramuhevye n'umuryango waramutaye. Ariko igihe yahura na Yesu umwana w'Imana nzima, wa mwana yongera arakira amererwa neza. Bene data mudukurikirana, ndavuga ngo hari ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Ndagomba no mwana twitegura gusenga, ndakubwire kimwe mu bituma ubwo bushobozi bwa Yesu Kristo dukomeza kubona birenze amajambo, nisho twita kwizera. Kwizera no gutuma ubwo bushobozi buri muri Kristo bukora mu buzima bwacu, bugahindura amateka y'ubuzima bwacu. Turavye muri Luka 5 umurongo wa 17 havuga ngo ku munsi umwe muri iyo yarigisha abafarisayo n'abigisha ibyagezwe, bari bicayeho bavuye mu mihana yose Galilaya ni Yudaya ni Yerusalemu, kandi ubushobozi bw'Umwami Imana bwari buri muri we bwo gukiza ingwara. Ariko biratangaje, abantu bari bakikuje Yesu, bari abafarisayo n'abigisha b'ibyagezwe, bari abantu batamwizera bamupinga. Ariko ngo haca haza abantu babura aho baca bafise umuntu agwaye mu nderuzo,
bacisha hejuru batora inzu bamanura indonizo hasi irimwo wa muntu agwaye. Yesu ngo ayibonye atangazwa no kwizera kwabo, ngo avuga ati urakize, wa mwana arakira ingwara yaragwaye, aratambuka aragenda, bose baratanga. Mbwa birivuze ngo ubushobozi bukiza bwari busanzwe buri muri Yesu, mugabo ntibwari ko burakora kubera abantu bari imbere ya Yesu, bari abafarisayo abigisha b'ivyagezwe batamwizera. Rero ikintu kimwe mu bidufasha kubona no kumva ubushobozi bwa Yesu bumurimwo budukorera nuko tuvyizera yuko Yesu Kristo arimwo ubushobozi burenze ubundi bubasha bwose. Yesu abahezagire cyane. Ubushobozi bwa Yesu Kristo reka ubasanga aho muherereye, nimba ari kigwara ufise, nimba wihebuye, nimba ari amadeni akugarije, nimba waratawe, nimba uri impfuvyi, nimba uri umupfakazi, nimba uri mu bitaro, udukurikira aho uherereye hose, ndasenze mu izina rya Yesu ubwo bushobozi buri muri Yesu reka butemba uherereye ugukize mu izina rya Yesu Kristo. Abadayimoni bahunge, karane zisambuke mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguhe intahe nshasha kubw'ubushobozi buri mu izina rya Yesu Kristo mwana w'Imana. Yesu abahezagire, mwarakoze kubana natwe mu biganiro bya SAVEUR divine guhera ku munsi wa mbere gushika no munsi tubisozereye. Yesu abahezagire kandi abagire neza. Amen, amen.